Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye urugendo rugenda mu ijuru, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Nitugire Kristo, dusabikanya ijambo ry'Imana dusanga muri Bibiliya mu gitabo c'amazaburi. Turacyari ku izaburi y'Ijana-na-19, tuyihera ku karongo ka 57 kugera ku ka 64. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo harahiriwe ugendera itegeko ry'Umukama. Intoranwa yanje Mukama, ndabivuze ni ukuzigama amajambo yawe. Ndagutakambiye n'umutima wanje wose, ngirira imbabazi nk'uko wabivuze. Narasuzumye amayira yanje, nca ndahindukira ngaruka ku mabwirizwa yawe. Narabangutse sinatevye kuzigama amategeko yawe. Imigozi y'ababisha yari yantekeye, ariko sinibagiye itegeko ryawe. Mu gicugu ndavyuka nkagushimagiza kubera ingingo z'ubutungane bwawe. Jewe ncuditse n'abo bose bakubaha, abo bazigama amateka yawe. Mukama, isi yuzuye ubuntu bwawe, nunyigishe imigenzo yawe. Bene wacu muri Yesu Kristo, iri ni ijambo ry'Imana, dushima Imana. Aleluya, amen, aleluya, aleluya, amen, amen. Bana b'Imana, turacyabandanya n'izaburi y'Ijana-na-19. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo harahiriwe ugendera itegeko ry'Umukama. Ngo hahiriwe ugendera itegeko ry'Umukama. Akarongo ka 57 kavuga ngo intoranwa yanje Mukama, ndabivuze ni ukuzigama amajambo yawe. Ngo intoranwa yiwe y'uwo muntu ngo nukuzigama ijambo ry'Umukama. Bana b'Imana, ari uyu muntu yavuze aya majambo dusanga mu izaburi, ari na wewe, ari na jewe, twese dukwiye kuzigama ijambo ry'Umukama. Rikatubera igihe cyose ijambo ryama mu kanwa kacu no mu mitima yacu, tukama tuzirikana ko ijambo ry'Umukama ariryo ryaturemye, ariryo ryaremye isi n'ibiriko byose. Ko ijambo ry'Umukama ariryo ritubeshejeho mu isi. Iyo Umukama avuze ati ndaguhagaritse, uvamo umubiri, ibisigaye ntitumenya iyo biba bibandaniriza, ariko ubwo nuko. Intoranwa yanje rero Mukama, ndabivuze ni ukuzigama amajambo yawe. Intoranwa yawe yanje kube kuzigama ijambo ry'Umukama. Nicyo gituma dufise amabibiliya, nicyo gituma hari n'ibindi bitabo nk'ibitabo by'abakristo n'ibitabo bitandukanye bivuga ijambo ry'Imana. Rero tuze turazirikana ijambo ry'Umukama. 3:8 haravuga ngo ndagutakambiye n'umutima wanje wose, ngirira imbabazi nk'uko wabivuze. Ndagutakambiye n'umutima wanje wose, ngirira imbabazi nk'uko wabivuze. Umuntu akabwira Imana ati Mana, ndagutakambiye. Ubwo bana b'Imana, igihe uba mu bikomeye kandi wizera kandi usenga kandi ukavuga uti Mukama, ndagutakambiye, ngirira imbabazi nk'uko wabivuze. Kuko Imana niyo yabwiye Yakobo canke yabwiye Aburahamu ko imbabazi zayo, igihe Imana ibonekera Musa, yabwiye Musa ati ndi Imana ya Yakobo, ndi Imana ya Isahaki, ndi Imana ya Musa, ndi Imana kandi y'abazima, sindi Imana y'abapfuye. Bajya bavuga ngo abapfuye ngo biba bihetse. Imana y'abazima. Iyo umuntu apfuye yizera Imana
aja muri pratizo, ntabwo abari muri kiya cyobo badushiburiramwo ngo biraheze. Oya, rero tuze tuzigama ijambo ry'Umukama, hama niwagera mu bihe bikomeye ubwira Imana ni Mana, ibuka rimwe wasezeranira Yakobo, ibuka rimwe wasezeranira Aburahamu, ibuka ibyo wasezeraniye Izahake, ibuka Mukama ungwize ku imbabazi zawe. Aleluya, amen. 5:9 havuga ngo narasuzumye amayira yanje nca ndahindukira ngaruka ku mabwirizwa yawe. Narasuzumye amayira yawe, narasuzumye amayira yanje. Nukuvuga uyu muntu yasuzumye amayira yiwe, yasuzumye amayira yiwe. Nawe usuzuma amayira yawe, nanjye suzuma amayira yanje. Narasuzumye amayira yanje nca ndahindukira ngaruka ku mabwirizwa yawe. Iri ryoje nanje rinkora ku mutima. Hari ibihe nagiye mbamwo nkisanga mu by'ukuri narengereye, nkisanga narengereye. Ese Imana imbona gute? Kandi iyo uri mu byaha ntutekereza kuyumvira ngo Imana ngo imbona gute, cyane iyo uri mu byaha ibintu byose biba bikuryohera bisayangana, niyo bikubereye mu rurazi wihagararako. Ariko iyo ugize umutima wo kwiyumvira, burya abantu benshi bamenye Imana nyuma bagasubira inyuma, ariko bakaba baguma bakibuka ko hari igihe Imana yabatabaye, cyane bakibuka ko atari bo biremye. Akenshi baragaruka ku Mana, kandi iyo bagaruka Imana baba beza cyane gusumba nuko bigeze kubaho mbere bemera. N'iki gihe rero nanje ndibuka ko nigeze kuba mu bihe numva babandi ngo nukugisi, reka tugisi, nukugisi n'ikirori ni ariko hagera igihe ndavuga ntoya kweri ubu koko ngiye. Ndibuka hari nahe nigeze gushinga, naratanze nahe y'ubuzima bwanje. Hari iyo nigeze kuvuga ngo nari umugore w'inzoga. Iyo niyo ntahe mu ntahe zose mu audio burenga 30 cyangwa mu video burenga 30 kuri YouTube. Iyo niyo video nabonye imaze kurabwa n'abantu benshi gusumba. Ko nari umugore w'inzoga. Uraraba nawe ntuburi umugore w'inzoga. Imana yagiye imishurira ibintu by'inzoga kenshi, abenshi bagiye bapfa kubera kunywa inzoga. Hari igihe no bivuga gutya bamwe ngo wari karavuga kubanywa inzoga. Yego nyene kubanywa inzoga bazinanira gukontorora, bakitwara nabi, bakaborerwa. Ni icyaha kibi. Ibyo nigeze kuba nabyigisha Umukama Yezu, yigeze kuba abimishurira kenshi. Ndibuka hari nabo nigeze kubwira igihe Yezu yatumye umumarayika akanyereka ubwobo rw'abantu banywa inzoga b'imborerwa baguma bagwamwo, kandi umumarayika arambwira ngo kijya kinogo ubona cyahitanye benshi, ku buryo nabona banagisiba mugabo ntikiuzure. Kandi icyo gihe harapfuye abantu, nibaza ko bapfuye bitari byiza pe. Rero abana b'Imana, iyo uri kuragendera mu nzira zitarizo ukibuka ko Imana yakugiriye imbabazi, tweho nk'abubu tugira amahirwe kuko Yezu yarahebye arava no mu ijuru araza aradupfira. Abiki gihe ntibabonye Yezu, bari bizigiye igihe Imana yavuganye na Ibrahamu cyangwa na Aburahamu. Rero njewe byampaye rero kugaruka ku Mukama, ngarukira Imana ndavuga ntoya kugendera mu byaha nk'uku birarenze, birasesenye, reka ngaruke ku Mukama. Nigiriye inama yo kugaruka ku Mukama nkiri kumwe mbese n'umugabo tutapfunze impeta. Hanyuma
numva mfise morale yo kongera gusenga nkuko nahora nsenga nkiri kumwe n'ababyeyi, nkuko nahora nsenga mbega ngerageza no kurusha ku buryo navugisha pure keshi n'izo ntarinzi mu mutwe, biba ngombwa ko ndazimetiriza zija mu mutwe ku buryo mu nzira niko ndagenda atazindi ngorane ari gukura ishapure nkaca ntangura kuza nkagenda ndayivuga. Rero ngarukira Imana rero hama uhoraho yabonye nyimba ibindi byose nabyigaye mugabo hakaba ibinzitira bituma wenda bitari kumpa kuja mu ijuru. Umukama Yezu rero sinzi uko yabigenje, hama nisanga yatumye uwunsanga ku bitaro aho ngwariye kumbwira ibyo Yezu amutumye kuri jewe. Nisanga rero mpebanye n'umugabo mu buryo ntazi, ndamubwira nti je mu by'ukuri genda ubandanye n'abandi bagore wiyumvamo canke wo gukunda, ariko jewe unyibe twarabyaranye ariko ibintu by'ubumaraya ndabihagaritse, kuko kubana n'umugabo mutapfunze impeta ubumaraya abana b'Imana. Ugerageza kurondera inzira zishoboka zo gukiranura icyo kibazo kugira ugendere mu murongo mwiza, ariko ibyo ni Yezu yabyivugiye hajya muri Yohani na Luka, ntabwo ari Zipora, mvuga ibyo Yezu yavuze. Rero twige kugendera mu nzira nziza igororotse y'umukama. Reka tuje kuri 60. Narabangutse sinatevye kuzigama amategeko yawe. Ngo yarabangutse uyu muntu ntiyatevye kuzigama amategeko y'Imana. Nawe gerageza uzurazigama amategeko cyangwa amabwirizwa y'Imana. Murantunga 6 rimwe avuga ngo imigozi y'ababisha yari yantekeye ariko sinibagiye itegeko ryawe. Ngo imigozi y'ababisha yari yantekeye ariko sinibagiye itegeko ryawe. Bana b'Imana, imigozi y'ababisha yo imaze kugutekera. Abatari bake ndazi imigozi y'ababisha yarabatekeye. Ngara aravuga ati imigozi y'ababisha yaranteke mugabo sinibagiye itegeko ryawe. Hari igihe rero imigozi y'ababisha igutekera. Umuntu ari umugenzi pfapfe ukunda nawe ukamukunda, yabona ibibazo byakuzitiye akaba yakosha ko yokwereka inzira wocamo kugira ibibazo bikemuke. Ugasanga ni ibibazo by'umuriro udahera, ugasanga nk'ubu bakwirukanye mu kazi, abana wabuze amahera yo kubarira ku ishure, umuntu ngo shango narakuronkeye ikidiaspora, ngo rega shango kiya kigabo wabonye n'ikidiaspora ngo burya ngoje nawe ukiyumva ukabona ati reka nemere byose kizima mbonye uzara yana canke se ngo mudandaza vyanga. Hari umuntu yigeze kuntera inkuru ngo burya ngo uri ntubona kudandaza bikanga ngo twese tudandaza bidahera, muzaze mwereke iyo turondere amayeri yo kudandaza. Aramubwira ngo acanyuma yamubwiye ngo azogure mu amazi ngo bogesheje imayiti, abasingiye muri bere bogesheje imayiti. Hama uwo muntu kandi ngo yarayaronde, hama nyuma nyene baramujana ngo ahantu nyene ngo ku buryo n'ibindi bintu byinshi, mugabo uwo muntu yahavuye atinya, abona ko ibyo ari karajamo atari byiza, nyuma yarabyihoreye kuko yabonye ko niyaraba nabi arisanga ageze kure. Rero nk'uyo arakubwiye ati wowe ntubona ko udandaza bikanga, ngo ndagufashe muhereke nyene wodandaza bikemera, ibyo ukoze byose bikemera, akaba kujanye mu nzira za gishitani, canke se akakurangira akazi iti ngo nkurangira akazi gahemba neza, akaba kujanye muri za pornography, gukina amamuvi y'uruterasoni, canke se akujanye gukora mu makampanyi y'ibintu bibi, akujanye mwizo nzira z'abafrimaso n'abaminati n'ibindi nk'ibyo. Rero bana b'Imana tuze turaraba
tukajane n'abagenzi babi kuko umugenzi muba gutekera mu migozi ntirengagije ko hari rero n'ababandi bagutekera nyene bakakwica Imana igakinga. Hari gihe umuntu bamwica bazi ko yapfuye pe bamuhejeje muganyuma bakazobona baramubonye bari bazi ko bamwishe barahondahonze barica barata no mu kiyaga baca baragenda mugabe ikiyaga kimukuburira ahantu Imana iragumira mubungabunga abandi bantu baramutora ari kiziga baramujyana kwa muganga baramuvura arakira cyumbwira hari n'igihe aba yaramenye baba burya abana b'Imana ndababwire nitukaze turagira nabi ngo tugirire nabi abandi bantu twige gukora icyiza twige kugira neza nkanje ndiyumvira usibye ko nabyiyumviriye ubu ndiko ndavuga ubutumwa bwiza kubera igihe kirekire narabyibagiye ndashima Imana yarabinkoye mu mutwe nk'ubu ndibuka imba mu makambi inshuro nyinshi abantu nzi bamwe mu babanyi baza bakankura mu nzu ngo bagiye kunyica bakanjorera ngo bagiye kunyica Imana igakinga cyangwa abandi bantu bakaca baza bagahagarara bakankingira sinicwa abandi bakafata nibuka nk'igihe bigeze kunshorera mpetse umwana w'amezi 10 bagiye kunyica umukuru wabo bicanyi umugabo nk'ubu kandi hari igihe uji Burundi hari igihe nji Burundi nkaburana bamwe mu bashatse kungirira neza mu bashatse kungirira nabi abangiriye neza bobo n'ubu kuri telefone abayisangwe amahoro menshi ibaze kugirira nabi gukorera ikibu umuntu nikinabe cyangwa ukanakimukorera ukica umuntu agapfa agashika bakazika mugabana biwe cyangwa abo mu muryango wiwe utabamaze bazoguma bakubona ati ujya niwe yise mama niwe yishe data niwe yishe kanaka twige kubaho neza abana b'Imana tubaha umuntu wari we wese twatunga tutatunga twige kubahana twige akarimi kacu guhezagira kuvuga neza abandi tureke kuvuga nabi rero imigozi y'ababisha hari gihe gutekera mugabe Imana yo mwijuru iyo wakomeye ugume uvuga uti naho bariko barantekera mwijuru hari Imana ninanapfa mfire mu maboko y'Imana niryo jambo ndibuka isengesho nasenze bariko baranshorera bagiye kunyica mbwira Imana ni Mana mu mutima ndapfuye data na mama ntibabonye abanyishe kuko nta n'uwi wacu yari kumenya ati burya Zipora yishwe na banaka igitero cyari kiyobowe na naka ntabwo bari kubimenya nari mu nkambi ndumwe umwana wanje nawe urumva bari kutwicana yarafise amezi 11 ariko Imana ati va mugende Imana irantabara haleluya reka tubandanye reka tuje kuri 6:2 avuga ngo mu gicugu ndabyuka nkagushimagiza kubera ingingo z'ubutungane bwawe hajya kuri 6 kwijya audio ya 6 duheruka niho nari navuze ati uyu avuze ngo mu gicugu ndabyuka nkagushimagiza kubera ingingo z'ubutungane bwawe mu gicugu ubyuka ugashimagiza Imana iyo ubyutse bushima Imana ntishima Yesu shima Mana ninahaza Imana wongere wijyamire 6:3 jewe cuditse nabo bose bakubaha abo bazigama amateka yawe ngo acuditse nabo bose basenga Imana bakunda Imana bubaha amategeko y'Imana wowe ucuditse n'abandi twige gucudika n'abantu b'Imana bitavuga ko abatarabi Imana tubanegura canke tubavuga nabi canke oya ariko raba bo mugendana raba bo mukundana raba bo mucuditse raba ko atari abagenzi babi bakosha ibitari ibyo raba hari abagore
bosha abandi ngo urapfuma umuhebe ngo kuko ngo urabona ngo rega ngo kwirongera ubundi uracyari muto n'ibindi cudika n'abakubwira ati vumiriya muri ibi ngorane ni wikure ku mukama ni waziherezo rya byose kandi hari ibigeragezo bitugerako tukibaza ko ari bihano ariko haba hari ikintu Imana yashatse kugerako. Odiri kwihuta mvuza kandi karorero 6 kane yavuga ngo mukama isi yuzuye ubuntu bwawe nunyigishe imigenzo yawe. Ngo mukama isi yuzuye ubuntu k'umukama ngo mukama namwigishe imigenzo yiwe. Rero abana b'Imana hari akajambo nari nashatse kuvuga ngaha kuri jewe ncuditse nabo bose bakubaha abo bazigama amateka yawe. Rero iyo ucuditse n'abantu bazi Imana, umugenzi mwiza araguhanura, umugenzi mwiza yo kubwira inzira mwocamo, mukadanaza utuntu, mukarimira hamwe se, mugakora utuntu twobateza imbere, canke se twogufasha, atagukwegeye mu bintu bibi, atagukwegeye mu bintu bisesema Imana. Rero tuze twiga kwihigamo ibisubizo mu gihe turi mu bintu bigoye. Ntabwo Imana iba yadutaye ngo iduhere, ariko Imana ibiri kumwe natwe, iraraba ukwihangana kwacu. Mu bihe byahera narigeze kugira ibibazo ku buryo nk'umuntu amvugisha canke akantumira ama audio canke nkibaza ndamutuke ngirike, kandi nyene hamukisanga wishuye nabi utagomba kwishura nabi, ariko umuntu akaraba ati ese naka wowe ndiko ndabwira aya majambo sindamukomeretsa. Twige kuvuga neza, twige kwishura neza, twige kugendera mu nzira umukama ashaka, tuze turaraba aho isi iriko irajasa ahantu heza abana b'Imana. Isi irimwo ibintu byinshi bibabaza biteye agahinda, ariko iyo dukomeye ku mukama tukagendera mu nzira z'umukama, umukama abana natwe. Rero reka tugeze ngaha, umukama Imana bahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mutagatifu, amen. Turagusenga Yezu, turakuninahaza.